hariho ikintu namye nzi kuva menya Imana nuko ico nokora cose kikababaza Imana canke gatuma Imana ifuha. Nenda bizi neza yuko ico kintu nokora cose gatuma Imana ifuha, ico kintu ishobora kukinyaka. Nubwo yari yanyemereye, nibaza ko ariko aravuga ngo ubwo buzima bwa sanctification, c'est-à-dire ariko aravuga ingene par exemple tutabaye mu byo gusomana, mu vy'amakaresi, mu byo kuryamana, kuko benshi babikora ngo baramaje kubiyangaja ngo ntibazohebana nibiki. Ariko ivyo ni ibintu muri jewe narinzi neza yuko umunsi no kwena dabo sishaka kubikora kuko ndi umwana w'Imana, même si ntoba ndi muri relation, ndi engagé, ivyo ntabyo nshobora gukora nk'umwana w'Imana. Ivyo hari kibimbuza, ari cyagizwe cyamwe mu kibimbuza. Rero ivyo nari ndabizi jewe ubwanje hama nawe nyene, kuko ndabizi yuko urumva nyene imibiri canke abantu babiri do sex oppose bashobora kwatirana. Hariho ubwenge twagize, kandi nama ndiko ndakonseya umuntu wese nk'akarero, nimba dusohotse ntitwashobora gusohokera ahantu twoba twenyene aho hashobora kuba hari umwijima, kuko noshobora ndambaye umubiri yoshobora kungora naho ndi umukozi w'Imana, naho nkorera Imana nkasanga nifuje kumukorako, nkasanga nifuje kumusoma kandi ataragira, kuko nimukimana ari mpaye gutegura mugabo urumva ntiyari bwa mumpi, uravyumva sinari vuge guti ntivyari bwabe kumugaragaro. Hanyuma ico kintu tutoshobora gukora turi kumwe n'abandi, niyo principe twari dufitwe nawe. Nimba ntoshobora kuguha bizu turi kumwe n'abantu, ntayo nzoguha tutari kumwe n'abantu. Ico noshobora gukora abantu bose bari ko barabibona, ico kintu ntacyo tuzokwigira dukora turi babiri. Kubera iki no gikora turi babiri mugabo sinagikore abandi bantu bari ko barabona. Donc ayo nama principe twagiye twishingira. Hanyuma nigiye twabona twariyana tukabonanira ahantu hari abandi bantu, mugabo yensuye twaje tuja mu isoko twarajana mugabo twati aha nawe no naho vyongora gute, hari abantu bari ko barambona kandi bazi ko n'umukozi w'Imana. Nenda bizi hariho ikintu Tupac yakunze kuvuga ngo all eyes on me, amaso yose ari kuri jewe. Nanavuga nti aho ndi hose all eyes on me, amaso yose ari kuri jewe. Naho no gira gute hari ikintu ashobora kugira. Hamwe ikintu nizi ko uburyo, kuko burya preparation ikintu gikonta cyane ku Mana, uburyo twitwara nabi muri relation, Imana ashobora kudukura amanota kandi gashobora meme no kunavyica nyene ubwayo. Rero ico kintu nifise gutinya Imana muri ubwo buryo twe nawe, ku buryo twumva ko duteza kwihangana hamwe no uja ngango sinda babeshe ngo misi yose ngo umubiri wanje ngo wamba ari nk'igiti ari nkibuye, nukuri no banda babeshe. Hari igihe numva bibaye vyinshi nkumva no mugurukirako, kandi ari kiri kintu nari namubwiye, hamwe uzobona jewe bibaye vyinshi shushe wowe ukanye nkanye nawe ushushe, apana ko twese dushuha cyangwa dukanyire rimwe. Harakarimo naca nkunda kumuririmba, ninaza nshushe nawe uzukanye, ninaza nkanye nawe uzushushe. Ni kuvuga iki? Naho urumva nyene umubiri hari igihe umubiri ushaka gufata rodeso, yacabwa ati oya garukiriza ngaho kacabwa nti merci cyangwa nawe nyene gutyo nyene ndababesha, nawe nyene gutyo nyene ndamuhaye yambi dusezeranye, iminota igatangura kuba myinshi yashampenura tewe siniko muri ko muranyumva. Donc byari ivyo kwari uko gutinya Imana no kumva ko muri relation yacu tubwirizwa novuga guhesha icubahiro Imana. Harakandi kantu nce nibuka abantu kubera uko gutinya Imana no kwiyubara cyane. Haragera igihe turi kumwe kandi abantu benshi bari bamaze kumenya ko turi kumwe, hama hari ukuntu sex féminin ibishaka kumva ko ibyayo bovye utwumuntu twomwegera turi kumwe nko mwibara batugiye nk'ahantu ndamurekeje nk'ahantu agashaka kumfata nk'akarwero, mera nkumfata tubikine gatoya aje kumva nabone ati ndabigira mu bwenge, kuko harimo si jewe gusa, hari abandi bantu bariko barandaba kandi hari abandi bantu bankonsidera nk'icitegerezo, hamwe bobona nanje tugenda turiko umunsi umwe tuvuye ku kiyaga cyo giraje ndabitera inkuru uri pare wacu
twari muri taxi tuje hanyuma nyene twicaye aramfata aca njyamako ku kuboko umva twari muri taxi umushoferi ariko yadutwara arankosoye ngo nije namufashe nyanavyibagiye taranjyamako dushikira abapolisi haje bagira controle barabwira umuntu atitara aratitara tuguma kwa kundi umupolisi acarabaza uwo mushoferi ngo abo bantu ko banigana bapfuye iki donc nico ikindi nama ndavyibuka twari tuzi ko ivyacu byose tubwiza kubyereka Imana twaragira amasenga twashizeho umunsi twisonzesha ikindi mw'abasore sinari mfise uburyo bwuko nubwo yanyemereye tuje tugira mariage mugabo narizera Imana kandi narizi ko ninagira mariage nzoyigira kubw'Imana kubw'inyungu za donc mani majambo Imana izosohora umwana wayo rero ico gihe ndibuka twarafata imyanya tugasenga sote yaraza muhira tugasenga canke nka musangi wabo tugasenga tugategura ibihe tukagenda kwa Kayombe ahantu twakunda gukorera hariya tugafatana amaboko tugasenga tugiye ku kiyaga nubwo twaba twasohotse niyo twaragira umwanya kuganira tugategura ibyo dutegura mugabo kandi tukongera tugafatana muko twari tuzi yuko Imana itadushigikiye ntacoba rero uko kuntu twaguma twimvomvinga Imana muri iyo relation yacu nabyo byaradutuma tuyubahisha novuga mukungene tugenda tubanyeho donc ya sanctification ikagumaho mariage je nyuma y'igikorwa c'Imana donc ntiwumva ko cuguza ko haje umuntu muzima bwawe cyo mvumengo igikorwa c'Imana nico yakuremeye kuko murabizi ko ari abantu batazogira mariage sivyo abantu Yesu azogaruka batagize mariage mugabo uzoja mu ijuru nta donc si finalité mariage reka tubibwizanye ukuri sivyo ariko ari vy'Imana mariage kiza gukompleta kimwe Imana yakurungikira ku isi hama niki kintu kimwe conyene kubabajira ikibazo nabandi bakeneye muri couple shaka uri umukozi w'Imana shaka kuvuga mu ndimi ariko urafise umubiri ukazokwibagira rero kufise umubiri ngo Jesse ntemba ngo Jesse shaka wiyaturishe gute ngo yaje ngo singwa hasi ngo sinkora ica singiriki mugabo ukibagira ama principe asanzwe gusa ko wambaye umubiri kandi uyu mubiri bawukoze ko urashuha ivyo kazovyibagira urashobora kuvuga mu ndimi karababababa ugasamba no kuvuga mu ndimi rero mu majambo make twibuke ko dufise imibiri hama muri Fiançailles turafise amarimite ivyo uzokumva ayo mabizu nyene nko apotre avuze nyimba utoshobora kubikorera mu bantu ariko kumva wabikora babiri nuko umwanya umwe uzoburi kuraha inguvu umubiri uzokwisanga wakoze ivyo utashaka gukora rero kubwiyo mpamvu ariko nanje nakunda kumubarira ntaco none ndababaza ubusinda mufasha arige nani namubarira ati ntugire ikibazo ivyawe birahari hari ibintu ushobora kureka parce que ntari romantique ariko kubw'inyungu y'ubwami bw'Imana n'intege nke z'abadakomeye ari ibintu bimwe bimuheba juste kubwami bref nivyo twibuke ko dufise umubiri hari ivyo tutemerewe voilà